Igisata cy'ubwishingizi ngo gifise ingorane zitari nke hano mu Burundi, ariko rero ngo n'umuti urahari, bikavugwa n'umufasoni Trinitas Girukwishaka arongoye urunani rw'amashirahamwe y'ubwishingizi mu Burundi. Hari kuri wa 15 na 16 Munyonyo mu mwaka wa 2018 mu gihe abagize ibisata byose by'ubwishingizi hano mu Burundi bari bateguye inama rukokoma yabereye mu ntara ya Ngozi. Reka twumvirize umufasoni Trinitas Girukwishaka ingene abisigura. Ego muri kino gihugu cyacu amashirahamwe y'ubwishingizi arahari, nababwiye ko ashika ku 13 arakora, mugabo ntitwovuga yuko arashika ahantu hashimishije. Ari naco gituma mbere cyana duhagurukije kugira ngo dutunganye ibi bikorwa tumazemo iminsi. Turavye mu biharuro vyasohowe na arka ariyo isanzwe ikurikirana ingena ama assurance akora mu mpera z'uyu mwaka w'ibihumbi 2017, twarabonye yuko umwimbo w'ama assurance w'amashirahamwe y'ubwishingizi yose ugiye hamwe urashika ku miliyaridi 40.6 muri uyu mwaka wonyene. Hanyuma naho rero dushika kuri ayo ntitwovuga yuko ari igiharuro gishimishije, kuko duca tugenda tukaraba aho amashirahamwe y'ubwishingizi ageze mu gushikira abene gihugu. Aho rero tubiravye uyu munsi amashirahamwe y'ubwishingizi aramaze gushikira ibice bidashika kimwe kwijana, novuga ubusa n'ibice 75 kwijana. Murumva ko ari bito cyane, nico gituma twifuza yuko hogira igikozwe kugira ngo dushobore kuduza aho ari naho dufise ihangiro y'ugushika aho tudubura uwo mwimbu dufise uyu munsi mu myaka 5. Nikiye miteze none kivuye kuri iyi nama mwatunganije mu minsi imbere? Mu minsi imbere icyo twiteze nuko twumva yuko twova muri ibi bikorwa dushoboye kumvisha igisata ca leta n'ic'abikorera utwabo, kumvisha abanywanyi bacu akamaro k'aya mashirahamwe y'ubwishingizi mu iterambere ry'igihugu cyacu. Ico ni cambere. Ica kabiri, ico twifuza gushikako nuko tuzoba twashoboye kurabira hamwe n'abanywanyi bacu bose ibintu byose bisanzwe bigoye amashirahamwe y'ubwishingizi, kandi nanone tukavaho dushoboye kubitorera umuti kugira ngo dushobore kubona ko duteye imbere. Hama ikindi turafise ivyo tubona ko bisanzwe bigenda neza, navyo nyene turaheza tukabigarukako kugira ngo dushobore kuraba ingene navyo vyotera bije imbere. Hama icanyuma no babwira nuko twifuza yuko kumwe n'aba banywanyi bacu bose tuva ngaha dufashe ihangiro, dufashe icemezo c'ivyo tugiye gukora kugira ngo nanone kimwe dushaka gushikako tuzoshobore kugishikako. Aho shaka kuvuga ngo dushobore gushika kuri objectif yayo. Muri ico gisata ibibazo dufise nohera kuvyo tubona. Muri ico gihe rero turavye uburyo busohoka mu mashirahamwe kugira dushobore kuriha abahuye n'impanuka. Turasanga muri ico gisata c'imiduga dusohora amahera menshi cyane, bivuga yuko n'amashirahamwe tubona ko ataco tucungukako. Uyu munsi turakora duhomba. Ivyo rero biva ku bintu byinshi. Tubizi neza yuko
amahera yacu ari amahera agenda arata agaciro ku munsi ugaca usanga n'ivyuma vy'imiduga twahora aho vyahora haciye nk'imyaka 10 ubicuma wagura nk'ibihumbi 10 mu myaka 10 iheze uyu munsi murazi ko ushobora kwa kigeze nko ku bihumbi 100 ariko ayo mashirahamwe y'ubwishingizi akaba tararonka uburenganzira bwo gushobora kuduza amahera aheza gasaba abo banywanyi igihe baje gusaba yuko abishinga mu masanganya dushobora kuba twugira kugira dushobore gushika kuri iryo hangiro nuko kimwe coco amashirahamwe y'ubwishingizi ntavyo yoshika ko yonyene birasaba yuko tuja hamwe n'igisata ca leta tukaja hamwe n'igisata c'abikorera ubutwabo tukaja hamwe n'abanywanyi nuko aba bantu bose basanzwe bakora muri ibi bisata barakeneye kwigishwa kugira ngo bakore akazi bazi niho rero tuzoshobora no kuronka ico tubwira babene gihugu dukeneye yuko bose mu bishoboka bashikira amashirahamwe y'ubwishingizi tugaheza tugakorana niho tuzoshobora kuduza umwimbu byahangiro tukarishikako mbese tukanarirenza murakoze